gahunda yo Resto Fungus aho wakigwa n'inkumi ndetse n'imisore bakeye akaba ari n'ibikoni byiza cyane n'amameni meza cyane ubona ko ushobora gufungura ibintu bimeze neza cyane kandi rero Resto Fungus maze umererwe neza cyane muri kandi mbwira abantu ko turi kumwe na Dream House ba telefone meza cyane bakaba ari telefone meza y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye ndetse n'ama accessoires yayo nk'ama pochette ama blendage za smartwatch ama écouteurs ama flash ama ortel n'ama modem bakufitiye ama speaker meza cyane bakufitiye ama AirPods meza ama casquette meza n'ama camera de surveillance meza basange muri rond-point ya Kera FSCF imbere ya Régie des Eaux Commerciales ndetse no ku agence y'abantu Econet siège Econet Avenue de la Mitière Mitière Big Shop ndetse no ku Natel telefone yabo ni 69 ubusagatandatu mugene kuri Facebook bitwa Dream House Burundi turangirize kwa Barcelona gato ndabona umwanya watujanye abantu biyangana Sports Zone turezamo ku munsi w'ejo turayibanzamo amafaranga turaba kwita ku munsi w'ejo ariko ndabona ku munsi w'ejo turakora Sports Zone game y'ikibazo cy'ibihumbi 5 twavuye kuri 2 nico gituma shora kuba yahinduwe ikaza ku munsi w'ejo Sports Zone game utoye ikibazo wabwe 5 Marko novuga ngo niyo mpamvu twa umwanya boss mukuru yamaze kuvuga ati Dan Morgan baricara ahantu arariye 15 ndorera kubera aha abasore barateguye ibibazo 5 biraguma ndi 5 nyene oya cyane ibibazo birongera ikibazo amafaranga numvise ko yaduze ari azoba ari mu 5 ku munsi w'ejo amafaranga azokorerwa ko ni 60 ikibazo kuba ibibazo 5 vuga ni ibibazo 12 bitandatu FM bitandatu YouTube tuyo ziratanzwe abantu bacu ko bagiye kuba basirimu cyane cyo bazobura na PJ Classic FM n'ikitabaho gusa ko abantu bamuntu batagirirwa witwa TK nk'umuntu yarayirukanye Erik ten Hag adukoreye amakosa nka twebwe abafana ba Man City kuko twashaka ko bagumu ko bari kugira babe baragabanya ibikombe ibi birataurutse nk'umufana wa City yagomba kuvyifuza ariko bari nawe avuga ati reka ngende yari yaracanishije mu equipe ni kwa bibona nandi yagiye atandukana nako bagize icyo bagenda bavuga kubijana na Robin Amorim mu magabo bari baravuzwe ko bashobora kuzosubira Pep Guardiola muri Manchester City hano yitwa nibaza ko biri na hafi ko uno mugabo yitwa Pep Guardiola ibiri bimenyetso bitangwe kutwereka ko azokongereza amasezerano ko byaravuzwe ko witwa amasezerano mu mwaka umwe witwa Ndarankije Jonathan ko tumigo yaze kumenyereza inamba mu rugambeka inamba mu rugamba zamaze kwa zira mumenyereza mu rugamba zamaze kwa zira mumenyereza basubaza amakuru ya Olympic Star abantu bamenye ko ibijanye n'amakuru mu Burundi biravugwa hano sayine usayine zigitondo abari kiganiro cyitwa Classic Sports kigaruka cyane ku makuru yani wacu atanduzo bigarutse ko nabamenyereza amakuru Patrick Sangwa yamaze kwasinyana n'imyaka ibiri wejo n'umusere hariya muri kuciro gikuru hariya kuri FF cishamo y'umupira w'amaguru muri FFP nabanyasinya amasezerano y'imyaka kuri 2 nyuma yuko ari we yahora ari cegera ca Etienne imyaka baguma bahiriza amenyereza kumenga n'imiki kandi kigaragara ko tugomba kubaka aya mu migwi serukira mu bako gutandukanye mu maklub imyaka 2 ni sawa muri equipe nationale utanze confiance y'ivyo ukora nta kibuza batakongera amasezerano nyuma y'umwaka umwe ushobora kongerwa yandi y'imyaka 2 bizako weekend usigaranye dukomereze muri equipe ya Barcelona ukwezi kw'icumi kumeze neza cyane ukwezi kw'icumi muri equipe ya FC Barcelona ni sawa cyane equipe ya Liga bamaze kuyihindurira kwezi kwa kumunani agashimwe k'umukinyi mwiza katwa mugazo kuzya rya Rafinha kwezi kw'icenda agashimwe katwa mukinyi azi kw'izina rya Lamine Yamal no musugiye kuraba inkino zigera kuri 2 equipe FC Barcelona maze gukina mu kwezi kw'icumi Robert Lewandowski n'umukandida ari serie gutora kano gashimwe ukwezi kw'icumi batsinzemo Bayern batsinzemo Young Boys dufashe muri La Liga akaroreka La Liga kipe yatsinze FC Sevilla Lewandowski atsinda arena yakwise double contre FC Sevilla atsinda igitsindo kuri equipe itsinze itsindo 2 nakwisinze ibitsindo 4 muri Clasico ateretsemo n'ubundi double atsinze Bayern ibitsindo 4 ashiramo igitsindo ibitsindo 5 mu match 3 ivyo ngiye kurangwa muri La Liga amahirwe ni menshi abananje kutwereka ko equipe ari umukandida ari serie nyuma y'ibikorwa byita vya Dieter Flick ikimenya amenya ni nakuno kunovuga ngo equipe nziza igomba kugira abakinyi beza nimba vyoshoboka vy'ukuri kuno kwezi Robert Lewandowski cyangwa undi mukinyi wa Barcelona kandi amahirwe ni menshi agatsogwa nk'uwaranze ihiganwa birumvikana ko amezi 3 yose ya mbere baraza kuba aribo nukuvuga ngo n'amahirwe ni menshi yuko duca tubona abakinyi bitwa ko bazogwana agashimwe k'umukinyi mwiza muri Liga y'Sport ba Barcelona benshi arabakandida ikageze ku ndwi ya 11 n'ivyo nkuko bivuze
mu kwezi kw'icumi bavuze inkino bagiye barakina. Uno munsi ushobora guca agosha droite tukavuga ati reka turabe mbega Barcelona nyuma y'inkino zo mu kwezi kw'icumi bitwaye. ariko turavuga tuti kipe Barcelona kipe nziza muri kuno kwezi kw'icumi. Ko navuga ati ekipe nimba vy'ukuri shobora guha umukinyi yaranze ukwezi k'umunani ikaguha umukinyi yaranze ukwezi kw'icenda ikazana umukandida ari seriye gutorwa nk'umukinyi yaranze ukwezi kw'icumi. Ndavuga Robert Lewandowski kuko muri La Liga kugeza muri mwanya Barcelona inkino bitwa yuko bafise muri La Liga EA Sports zose mu kwezi kw'icumi zaraheze. Nege EA Sports bakinye inkino zigera kuri 3 mu kwezi kw'icumi. Mwizo nkino 3 ekipe ya FC Barcelona yatsinzemwo ibitsindo bigera kuri 12. Mw'ibyo 12 ibitsindo bigera kuri 5 byose ni bya Robert Lewandowski. 3 contre Deportivo Alaves, atsinda FC Sevilla 2, atsinda Real Madrid 2. Mvuze bingahe? Mvuze 5. Bitsindo ndwi. 2 bine gushako 3 bitsindo ndwi muri 12 ekipe ya FC Barcelona yitwa ko yatsinze muri uko kwezi kw'icumi. Robert Lewandowski afise ndwi ni ukwezi kwa Barcelona ariko kandi ni ukwezi kwa Lewandowski. Ako karava kwa Lamine Yamal kaja kwa Lewandowski, nyuma yuko kavuye kwa Rafinha kaza kwa Yamal, karava kwa Yamal kaze kwande kwa Robert Lewandowski yitwa ko ari umukandida ari seri. Nico nariko ndavuga ekipe igatwara La Liga irabuzwa n'iki kuduha le meilleur joueur, ariko kandi na ekipe dushobora kubona clear de confusion n'ubwitwa bitwaye La Liga mu bijyanye no kuduha abakinnyi bashobora kuza bakanaremera wanashima umukinnyi atwaye La Liga. Ni ekipe iri kiratwereka ko iri kiratora ritme, kuko bujya kugira ngo tubone Barcelona nziza tugomba kubona Barcelona uhere muri La Liga mbere ko tubatuma Champions League. Uko kuntu twama tuvuga ko ekipe ya Real Madrid imetriza UEFA Champions League gusumba indi migwi yari yose, abantu bashobora guca bavuga ati kuko Barcelona tari ifite ibikombe byinshi. Mugani w'ekipe yatweretse yuko muri La Liga ishobora kuba consistency igatwara ibikombe byinshi mu mwanya muto, muri intervalle y'umwanya muto mugiri mu bihe byiza gusumba Madrid. Twanye Madrid no mugiye iba yitwa ko ari ekipe imeze nza ku mugabane wa Buraya yisanga difficulté mu gutwara La Liga. Sinzi ko mubona ko Madrid kuibwira ati genda tware La Liga 3 zikurikirana bigoye gusumba kuibwira ati genda tware Champions League 3. Biragoye cyane. Rero biriko biratangura kutwereka tumara Ligue des Champions. Biriko biriko biratangura kutwereka equipe ya FC Barcelona dushobora gutangura kwitega nka equipe nziza uhereye kuri zita bageze mu kwezi kw'icumi, nivyo mu kwezi k'umunani no kw'icenda bagize zita nziza, ariko ukwezi kw'icumi kuduha signal ikomeye cyane dushobora kwitega ko byinshi kwigaruka ya equipe ya FC Barcelona. Biragira ko biragira equipe nziza garandiri muri kuno kwezi muri kano kanya ku mugabane wa equipe Barcelona. Ibiharuro bya Barcelona muri kuno kwezi kw'icumi n'umugabo witwa Jet Flick birabagira equipe nziza no muri kano kanya ku mugabane burayi. Uno munsi ekipe ya Barcelona muri La Liga EA Sport iri imbere n'ikinyurano cy'amanota agera kuri 6 hamwe na ekipe ya Real Madrid. Mu gihe navuga ngo ugiye kuraba izindi ekipe zitwa ko ari za mbere ku mashampiyona yabo, hari Manchester City mu gihugu cy'Ubwongereza, hari Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa, hari Napoli mu Butaliyano, hari Bayern Dominique
mu gihugu c'abadagi. Statistiquement ugiye kuraba uno munsi Barcelona iratebwa gusumba Manchester City, iratebwa gusumba Bayern Dominique, iratebwa gusumba Napoli, iratebwa gusumba Paris Saint-Germain. Twifashishije abasore batatu vyonyene, Lamine Yamal na Robert Lewandowski, kongera ko Rafinha. Ibiharuro bavize uno munsi biravugira Barcelona kwitwa equipe nkuru. Mugabo ibi biharuro uno munsi nivyo tugenderako, ariko turacayiteze ko vyinshi cane bisumbe vyimaze kutwereka. Mugabo equipe nziza niyihuzako nimera wahejeje champion ufisi kutwereka nivyo nitwabatuma ibigoye cyane. Mugabo profile ya equipe profile basanzwe bafise nivyo batangwe batwereka muri zinango zazo tugomba kwitega ikintu byanga bikunda. Yego no kuvuga ngo aba bagabo ko ari umugabo witwa Detergence Freak amaze kutwereka Barcelona no munsi no kwemeza ngo tuvugana ku mugabane wa Buraya ni equipe nkuru ihari muri uno mwanya. Muri mwanya mugabe ejo muracabuga cyane yandi kandi ntushobora kuevaluate equipe uvuge ngo ni nziza gusumba izindi ya ubunyene utaravye uko sezizorangira. Mugabo muri uno mwanya duhagaze ni equipe iri kiratanga byinshi gusumba indi ariyo yose. Indi ariyo yose ku mugabane wa Buraya. Mugabo turacarindira kuraba Barcelona yejo ku munsi wejo hirya yejo Jiska umunsi champion zizo zigeze kurangira. Wanashima so kubatega imisi ariko biragaragara ko Lewandowski n'umwe mu bakinyi ku ndwi ya 11 n'ibisinde bigera kuri 14 kuvuga ko tumutuma kuba pichichi byo bigoye. Kuvuga ko Rafinha mutuma kwitwa umukinyi azogwana agashima ko umukinyi mwiza byo bigoye. Kuvuga ko umugazi w'izenda Lamine Yamal tumutuma niburi buri kuzagerageza kuba meilleur passeur byo bigoye. Kumva ko Barcelona mustodwa umukinyi mwiza hagati muri Liga byo bigoye. Bivaye n'ibyo ariko atwereka. Biginye insinzi nyuma yo gutsinda El Clasico, itsinda bigera kuri 4 kubusa batsinda equipe ya Real Madrid Santiago Bernabeu. Bimwe mu bintu bigaragara ko byari bigoye ko equipe yose yobikorera Madrid Santiago Bernabeu. Nivyo migwira zinanye Clasico ifise realite zayo, me Barcelona bakoze akazi. Bana hagarika ya bakonfirmye akazi gakomeye cyane nyuma yo kukwezi kwicuma ari ukwezi twabona ko Barcelona igomba kutwiyereka kukarangira tuvuze ati Barcelona tuyitege ikintu canke yari amavamu ira tuyiva inyuma. Birangiye ukwezi kwicumi bakonfirmye ati mugomba kututega ikintu nitwakibura mukarabaho byapfiri. Yego. Nitwakironga naho abadukeza bakadukeza. Ya. Aha. Nuko imeze kuri equipe FC Barcelona ndetse tunegereza kwezi kwa 11 hajya barirenganira. Kwani kwa Barcelona equipe imeze neza. Kwezi kwa 11 bararengana kuroroshe paraporo kwezi kwa 10 bajeje. Kwezi kwa 11 bafise Espanyol Barcelona. Swergena kezi ya gatatu birumvikana ko ni ku munsi w'Imana. Kechi saa 11:15 barakina Crvena Zvezda ku munsi wa kabiri. Kechi saa 4 z'ijoro. Ndimo kuyibona bayipakinga. Barakina na Sociedad, barakina na Celta Vigo, barakina Stade Brest. Izo nizo ngino bafise mu kwezi kwa 11. Crvena muri Champions League irashobora kuzosigirwa inkuru. Champions League bafise Crvena, bafise na Brest. Mugiye muri Liga bafise Espanyol, bafise Sociedad, bafise Celta Vigo. Oya vya Brest ntaco no bivuga ko cyane. Gusa Crvena irashobora gusigirwa inkuru mu mupira w'amaguru. Arayipakira hariya. Yes, nuko rero birumvikana ko tugera ku musozo wacu. Kuri minota mike cyane muri kiranganiro cacu turi kumwe n'abafatanya bikorwa bari mu Tanganyika Lex Group of Company. Yes, uvuze neza turi kumwe na Tanganyika Lex Group of Company ni shamwe navuga ngo risanzwe rikora amavuta agiye atandukanye cyangwa se amasabune. Birumvikana yuko bagufitiye Smart Hair Grow na mavuta meza cyane navuga ngo ashobora gufasha kugira ngo umushatsi ushobore kuba wokura neza cyangwa se ugakira n'ingwara navuga ngo zo mu mutwe zigiye zitandukanye. Birumvikana yuko bagufitiye Smart Moringa Soap ni sabune nziza cyane yo koga ariko kandi ushobora kukuvura n'ingwara zo kurukoba. Bagufitiye Smart Lotion nayo na mavuta meza yo kwisiga ku mubiri. Bagufitiye Smart Life with Glycerin nayo na mavuta meza yo kwisiga ku mubiri. Bagufitiye Smart Lotion Moringa ndetse n'ayandi agiye atandukanye. Ayo yose n'amavuta meza ashobora kuvura ingwara zigiye zitandukanye zifatira kurukoba ariko kandi n'isabune ishobora kuvura ingwara zifatiye kurukoba. Abantu bafite ubuhanza, abantu bavuga ngo bafise ingorane y'uburyo umushatsi wabo ukura, gana Tanganyika Lex Group of Company bashoboye kuba nubwo ngo bagufashamwo. Bakorera muri Mucarama kuri M Forest cyangwa se ushobora no kuba nubwo ngo ugenda
bakura biciye kuri 97 amajana 382 amajana 516 ni apel simple cyangwa se WhatsApp cyangwa se ukabarondera kuri 69 87 97 naho nyene irashobora kurengana kuri WhatsApp cyangwa se apel simple birumvikana ko Tanganyika Lex Group of Company bajageze kugira ngo abo bafise ingwara zigiye zitandukanye zabizifatira ku rukoba cyangwa se yaba ingwara zigiye zitandukanye mu mutwe cyangwa se abifuza ko umushatsi wabo ukura ukanamera neza bagane Tanganyika Lex Group of Company bashobora kuba bafasha cyane